ndetse ukasanga umwana mutoyi aracari muto ugasanga ari kumwe n'umupapa angana na papa wiwe canke asumba papa wiwe ibaze ivyoye d'abord ikintu bivako ujya bayifitiye umuryango wiye ubwo yararumaze yarahejeje nawe urasamye nturi kurimvira imbere yawe ngene hameze muri uwo mwanya uraryoherwa n'ivyo uraryoherwa kandi wowe sinibaze ko uzohava ku mugore wiwe aya atera bajya bashuga dadi barabahera naho uri kora nk'icyo ushaka cose yego kazoza kawe kari he maze imisi numva kana bavuga ngo wakuvuga ngo dukunda ngo abantu basa amafaranga muri aho uri umusore udafite inoti ngo ntashobora ngo ntuza gukundana n'ikibaho none ngo atacampa ngo twokundana gute ndetse uko muvanye n'urya aye urose undi aguha yandi twende muca mucomoka bisigura ko ari kwidandaza none wewe ko ico umuhaye sivyo acapeya sivyo wewe mugendane mugira iki araguhaye amafaranga ejo uzogenda hariya wundi aguhe none gashana urudandaza uriko urakora ivyunguka cambu c'abandi karabaye urumva wewe umutahe ufise uko uriko urakoresha udahomba n'inyabaki mukobwa ngo agendana na ba sugar daddy ngo abameze nk'uwidandaza koko nawe niko bibonaga Erika ya reka ndabaramutse nongere ndabipfuza ibihe vyiza aho muwa muherereye hose ndazi yuko hari abatameze neza hari abagwaye abantu b'Imana hari abari muri condition zitameze neza hari ababuza babo hari abari mu bitaro hari abari mu bibaro itandukanye reka ndababwira ataho vyiriwe so birara kandi aho biraye so vyirigwa kwiye gusenga Imana no kuyizera gusa ko bigiye kumera neza sico Erika iyi ni Buja Town TV twongeye kuronka umundi mutumire no mwigeme w'umunyamuji bamwita Erika Gatoni ari kuri mikro ya kabiri kuri mikro ya mbere ni Jeraja nkuko musanzwe mwabimenyereye sinzobanyoteza no musi rero twaronse umutumire special novuga ko ari special mu bana b'ibujumbura abana bo mu muji karibu cyane Erika merci beaucoup mvuze umwana wo mu muji wumva ikigaira mwana wo mu muji natwara umwana wo mu muji ne tubitegute cyo gusangira ngira wambeshe nakubeshe gute mwana wo mu muji none uri umwana wo mu muji gaira ndahaba nibo urahaba nihomba DJ umunyamuji kubera nta mwana atari mu muji isiga makeup makeup jinsi kumwa gusa kuja reva yonye kanako ndawa hari iwacu arabizi isiga nibo jiya ndayita makeup ariko sinzi ko ari kuyihenda ntacu byose ni sana by the way amakuru y'imisi Erika cyane meza n'ukuri ndashima sinzi namwe ko mumeze neza turashima Imana sinzi ko bibona twavyibusha ni sawa nariko ndakubaza amakuru y'imisi ni Erika Gatoni benshi batari baherutse kuri Buja Town TV imisi yari myinshi kubera iki mpore mpore d'abord indimbo yanje kone rero yitwa mpore nariko ndahoza bariko urahoza nariko ndahoza umugenzi yego uvuze mpore abantu washatse kubaha message ivuga gute en fait tugiye kumviza le message y'indirimbo indimbo ni sempore nariko ndavuga umugenzi yahuye n'ikibazo uretse ko ubuye mwino miss isi ukuntu imeze ahura n'ibintu bitandukanye agahemukirwa n'abagenzi yarizeye nariko ndamubwira ati rero mpore niko bigenda ari wamuhevye mu rukundo no kubera ki mu rukundo oya ahubwo nk'ubu je ndashaka ko ndi umugenzi wawe mugo ugasanga wowe uri umu hypocrite uranyereka ko turi kumwe mugabo urahandi ego muri video yayo urabibona neza nagize akantu umugenzi yahaye somo wundi mu kindi kirindi ciza bavyita ngo abantu nibancirya nino nibabera ku menyo nivyo mu ndimo yanje birimwe
bancirya nino biri no majambo meza wakoresheje. Erika kubatamuherutse cyangwa kubatari bamuzi ni gato ni Erika kuri YouTube channel, akaba ariko indirimbo zibiri. Yego. Akaba ariko indirimbo zibiri, ni muze tumushigikire, ni Toto Town, umwigeme wo mu muji. Numwana w'igihugu akwiye gushigikirwa. Hagataho mwiki gisagara ukibayemo gute wewe? Ikibazo gira kabiri. Mu gisagara ndahabaye nyene nk'abandi. Yego. Déplacement kujya uzibona zibona igishi kujya ko abandi ubibona natwe nawe urabibona nuko rero bwa turashima kameme turashima. Yego. Nugushima muri vyose. Mvuze ko bisigaye bigoye mwino misi. Mwino misi yakika uraza ubuzima buragoye kandi ubuzima burazimvye. Ikindi naco aho bigoreye gushika no munsi hariho benshi bategera bifuza kubaho mu buzima nk'ubwabo. Sinzi umugenzi numvise yambwiye ati ngo nugufakinga life. Ubwo nawe ntuba uri muri babandi kamfatire ku bigeme. Uri muri babigeme bashaka kubaho mu buzima atari ubw'iwabo. C'est vrai birahari cyane mbe mugabo Jenny baza katari byo ndimwo kubera nivyo hari umuntu ashobora kukwereka ukuntu asa sibyo ukuntu ameze atunye bya muntu ati aratesa vrai. Yego. Kumbe hari ibindi utazi biri ndani ndashaka kumenya ivyo birahari cyane bwangiye Jesse ndimwo ukunyira mbona nikomeze ni kwa bakobwa cyane cyane kwa bakobwa vraiment niho mazi kwibona cyane ukabona nakasa neza nakayambara neza asohokera ngaha canka agendana nabanaka kandi ushaka yuko mu bagenzi ntimuri kuri review imwe d'abord kuko wewe uri nka jewe basi cyo undi muntu arenze ushaka ko uba nkawe mugendane basanga kandi na mind ntinzi bayizimwe uko ivyo wiyumvira nawe sivyo yumvira. Hari ukuntu usanga ubonye ukuntu yambara nanjye nambare kujya kwa naka kandi ujye nawe ntuzi kubw'ijya mpunza rero nk'ingene vyagenze nawe nimba ufise amafaranga nawe ntayo ufise peut-être ko ushobora kwiba kugira ngo nk'iyo mpunzi cyangwa ushaka gusohoka ahantu hatesa cyangwa kugura imodoka nayo kuvuga imodoka ni biri hejuru mugani baza ko umuntu ashaka kuba nk'uwundi nibaza ko vraiment bayihenze cyane n'umuhano wako yoba we kaba wenyene nta burya muntu ari kararaba kuko ujya muntu ubona ntuzi ingene ijya ntiyabishitseko. Yego. Ntuzi amajo yaraye ntuzi ingwane yahuye nazo kugira ngo ashike hajya ahantu ntuzi ikiguzi byamusabye nawe ugacushaka kubishikira byoroshe alors que utazi ingene vyagenze. Nibaza rero ko basi wewe upfuma utera imbere kubw'iwawe ari nk'ibintu wowe nyene wirondereye ingufu zawe kugira ngo abe wewe nyene apana ko uvuga ngo nshaka kuba nka naka. Yego niko numva hano wabwira. Nuko uno munsi biraharawe bamaze imisi babivuga yuko abana babigeme bimonogoje mu kugendana n'abantu b'abapapa babarusha imyaka. Ivyo mu kibano wowe haraho bibona nkanga. Hari ico bizi ko mu kibano ga Erika uvuze ngo abashuga daddy. Niko nyene basanze babitura bizi. Urumva ukuntu bimeze turabibona mu kibano gusa umwana ndetse ukasanga umwana mutoyi aracari muto ugasanga ari kumwe n'umupapa angana na papa wiwe canke asumba papa wiwe ibaze ivyoye d'abord ikintu bivako. Yego. Aba yabonye umugenzi wanje aratesa nanje ifuka nanje ko ntesa kandi nawe ashaka gutesa nta mafaranga afise agacahura na wa muntu. Yego. Bamushuga daddy ndabivuge gutyo nyene bamushuga daddy afise amafaranga pre avuga ati ndagusohokana ushaka hose urumva ivyo uko mumvikana nimwe mubizi basamvuga ati aho ushaka ico wambara ndakumenya usohokera aho ushaka hose ndaguhe telefone izimvye urumva uko nyene ntugire ikibazo c'ikintu cyose ushaka. Muri ico gihe wacabona yuko umenga niwe muntu niwe sawa urumva ni fresh vyo muntu kwe niwe tugumana iki. Yego. Ariko naho ubako bikwegeye izindi ngorane kuko d'abord mu mutwe harapfa. Ingorane zimeze gute kandi atakintu uburaga Erika? Ndakubaza jewe mfise nk'imyaka sinzi nka 18 canke 19 gutyo usanga ndimwe n'umuntu
35 40 niko bimeze urumva iyo distance y'iyo myaka kuko mwe ivyumviro si bimwe ujya peut-être afise umuryango wiwe sivyo yarahejeje avuga ati ndase umugore n'abana narondeye amatungo nta mwana wanje azosonza nawe uracari umwana hasi urumva urinde nawe kuzogira wa muryango bizogenda gute hazogira ko ushikira mu muryango ryari ivyumviro vyawe birahinduka d'abord ingeso mbi nko kunywa ibintu ngira amadroge abana amadroge no bihera ngaho nyene umva hazogira kugira ico wimariye ryari usanga utangwa kuja ku konsoma famille ushobora kugira ikibazo utashe nka 3 heures gutyo 4 heures umwana w'umukobwa sefa gusohoka ni ibintu bisanzwe ugiye nk'abagenzi ngo gatuma turakesha sivyo mugabo ujanye na wa muntu muhira batazi sivyo ugasanga musohotse nk'ahantu ya masaha mabi urumva muhuye n'abantu barabagiriye nabi muhira utahe ingorane kwa muganga bateze ingorane batazi n'ivyo wari urimwo umva ingorane kuri famille yawe ingorane kuri we nyene ubuzima bwa ntawe ko buraja naho uri kora nk'icyo ushaka cose yego kazoza kawe kari hehe ujya bayifitiye umuryango wiye ubwo yararumaze yarahejeje nawe urasamye nturi kurimvira imbere yawe ne hameze muri uwo mwanya uraryoherwa n'ivyo uraryoherwa kandi wowe sinibaze ko uzohava uja kuba umugore wiwe aya ati rero bajya bashuga dadi barabahera none wumva ari ibintu byo barababesha nyene kandi uba waryohewe wari ikirori kubera ubu wahisemo ico kirori mugabo wewe abashaka wa muntu babe barasohoka baryoherwe gusa kuko nta mugambi bagufiseko nuko uvuze ngo nta mugamba bagufiseko agusohokana ahantu heza haryoshe ugice ushaka ariko aho wumva uvyumva kumwe n'abandi uraje ikintu prefera arinze aza kumpropoza sinubwa ngo dusohoke iyo mahera sifuma nkakoresha ikintu none ico kintu basi kikazoneza imbere nkavuga sinaho basi nakuye kurya muntu hera umugabo wanje muga ntacu nakujije ikintu agafuma basi yaguhoka yakoze umugambi urumva kubera ya mahera yose warya ivyo wariye haheze umunsi canke iminsi ibiri iyo biruhukira bikumariye iki ati rero ubahanuye ati baze babasaba amahera rero bayakoresha ibintu ndabahanuye kubasaba amahera ntumbeshe ndabwiye ngo basaba amahera mugabo uwo birinze bishika kubera biraharura bitse uwo birinze bishika bigashika vraiment bakagendana basi profitos iyo note yaguhaye basi ntegupfe kubusa basi uwo mwa kubera uci uja gusohoka ajana kuza kwiyemera ku bagenzi amafaranga bashaka kuba batazi niwe yakura bakagatira muhiri baba barifise barayamuha kandi kenshi usanga hatara abana atacu babuze plus iminsi igenda iregera imbere niko abantu bahinduka kandi ni kwisi nta kundi turi ubugenzi yego nibaza ko ibintu byinshi usanga biguhindura uragira abagenzi babi nabeza urumva rero kumva yuko woshobora kugenda n'umuntu agusumba ubona yuko atamuzoshikana yego jewe vraiment je préfère ko nogenda n'umusore basi umusore basi urashobora kwiyumvira ati twabasinga azontwara basi mufise gahunda ya mariage urumva mugabo umaze kugira amandi zuko ushaka kugenda n'ahantu hagusumba yego uzoshika hehe we rero vyumye nta mushuga dadukeneye oya vraiment wo kuja ndavuga muhira zene nambara yego nkideplace nk'abandi nkafungura ntaraye inzara nkiga amashuri yanje telefone kanje kameze neza niba ntayisawa none Erika nta kanota ukeneye ega kugakenera ni kimwe kandi agakura naho ni hehe siyumviye kwa shuga no je nakubwiye ko je uko ndavyumva vraiment je kubganje ndikumva kubganje abandi basiko bashaka kuba bavyumva nibaza ko vraiment bopfuma ugerageza ukaronka basi duke twiza mugabo twiza kuko ni bake bisaba shuga daddy usanga hatabuza akantu kameze nayo mu muryango iwabo ugasanga wana urasohoka urambara neza ugira iki
bwa muhira wanyu hari n'abaraye inzara bwawe wowe wahaze ntibazi niwariye nuko turaho nyene uno munsi benshi mu gwaruka bariko baravuga ati nta rukundo rugihari bakaja mu rukundo bavuga ati jewe ninagenda mu rukundo na kanaka tutaryamanye urukundo ntiruzokongerekana urukundo ntiruzoduka niko bibona nawe Gaerika ese ndabona nta na gato rero je genda rufiza urwo rukundo numva uwo muntu arabivuga iwe byarahaye umunsi umwe yarakomeretse ibico birafuta byose mu mutwe ego atara formate ku buryo avuga ati nta muntu agikunda ntibiba nta muntu agikunda kubera ca kintu ca gukomeretsa kiracakurimwo ugati nimwe nino natora uryaye ni bya bindi nyene urumva kandi benshi ugasanga bavuga ngo maze iminsi numva akantu bavuga ngo bakavuga ngo dukunda ngo ntasa amafaranga mbona aho uri umusore ngo udafise inoti ngo ntashobora ngo gukundana n'ikibaho none ngo atacampa ngo twokundana gute none agukunda biraza ibindi biraza ego pre agukunda biraza kubera basi mu gihe yoba guha ibintu atari urukundo rurimo mon frère ntishobora kurama ntibirama oya umugabo zero urukundo akaba kenya uke biraza uko nyene kubera ego nawe uramufasha kurondera ego pre uramufasha kurondera ugasanga mugatembe mwese nafashanije mugabo uciye uvuga ngo dafise inoti ngo ntuvugana uno musi umuhungu adafise inoti nta jambo niyo mwakundana kubera inoti ziheze tuca wigira numva ari urukundo rero abakunda baracahari arufise baracahari yego okay turaho nyene uravuze yuko urukundo rugihari muri babandi nabo bavuga ati urukundo rwongerezwa n'imibonano mpuzabitsina nabo ati jewe nitwakundana ntituryamane ntuzobunkunda koko nivyo Gaerika d'abord umuntu mukundana murumvikana sivyo ntashobora gufata ingingo mutabihurijeko urumva hari umuntu akubwira ati jewe ego kugira mbone kunkunda uzoba unyubahiriza sivyo cyo ndagusaba donc ntihagire umuntu aforce uwundi kubona rero nyimba mwoshaka kuryamana mukundana mwese mubishaka sivyo mubishaka kandi sinibaza uko ngo byongeza urukundo kubera plus mubikora yego araguhaga none ndabivuga uko nyene araguhaga none en fait cha kintu yarahababukiye yakirose karabaye acha umva umenga ashaka kuja kondera undi atandukanye na wa wundi alors ati n'abakobwa babikora barihenda kuko nukuri barihenda kuko nkaje basijena twakundana suppose ko dukundana je nawe dushaka turyamane rya mbere rya kabiri rya gatatu sivyo nyimba wari ufise nkaga projet ka mariage mon frère atera kuva nko bukebuke karabaye ko ravuga ati ca kintu no wanshuhiye wa musi ego none nawe kukironka nta bishasha urumva ni hamwe rero kuzana rero ca cyumve cyo kuvuga ati nkaja kuraba uyundi nanye numvirize urumva kana nanye numvirize ko ujyana amazi kumva musanzwe ati nta gishasha zonzani nuko iyo niyo ngorane rero usanga atanga gucitinga hariya na hariya kwereka mwihaye kare kandi benshi bavuga ngo nivyo vyongereza urukundo sinibaza ko vyavyo mwihaye kare oya ahubwo atari kare ni ryari gaye atari kare hageze hagera ryari ufise basi nka projet ka mariage mugashitseko vraiment ndakunda gukurikirana umuntu yitwa Beni uramuzi Beni sexologue atkurya uramuzi ndamuzi tenda namumenye kera ngira ngo ego vraiment kigaga nko muri 7e gutyo nukuri nakunda ukuntu yigisha hano ubu kari beaucoup sur réseaux sociaux ariko mahezo cyane aho sakanya ni kiganiro hariya yakoze kandi ngenda ndabikwikana gose yego kandi uko ibintu avuga turetse ko yuko basi yanavyize urumva vraiment kari ukuri harimo rezo yego nukuri harimo rezo kubera basi ubu ari marié ashobora guha akarorero kagatahura ko arabitse yego nukuvuga rero umuntu yamenyere kandi ntuzovuge ngo tuzobikora rimwe no nzobikora rimwe kuko ari umugani waca mu kirundi
ngo agatoki kamenyeye gukomba kamagaye kandi bako dutoki mu kantu ze kubuki ugafyeta kwaba busosa subirayo umuvuga ati ntaco nsubireyo nejo urasubirayo wihedukeya kandi usanga vraiment umenga nyene nta n'agaciro gifise imbere yiwe avuga ati nturyaye ntivyaheze none sinumva rero ko vyoba vyongeza urukundo kubera umuntu ashobora gukundana atavyo mukora yego ega ahubwo je nibaza ko urukundo keya guha keya ni sawa keya none keya nticibonekera aho nyene c'est pas ça ashobora kuguha keya mu bindi bitandukanye umuntu akwitaho vraiment biba biryoshe none uhanuye iki akwereka yuko muri kumwe okay none uhanuye iki abakobwa nukuri abantu biyandagaza nkuko abakobwa biyandagaza abo humwiha agaciro bazi umenye uko ati vraiment ndi umukobwa umaze kubona uko uri na mwiza yo profita ko ati jewe ngiye niyemere kubwiza bwa nefisi kandi ugasanga abakobwa beza nibo biyica kare gasanga byarayangaye kera yari umwana mwiza atagasa asa neza urumva cyane nubahanura vraiment ko ubonye kuri mwiza umaze kubona ati vraiment je ndi mwiza vrai yo igore n'ukuri igore werekane yuko uri mwiza ushaka kuvuga n'uwo wese muhuye atagusifura nagamva ngo konvoye bambabareze ndabaza ko umuntu wese akubonye ucumenga ni bisanzwe kandi ingwane rero usanga baraguhanahanya inshi kibazo baraguhanahanya urya barahanahana na nyene cyaraheze usanga nyene uwundi aje kubikubaza kubera yumvise uryaye vyo birashikaga Eric gose ugasanga bakora kuyaga kwirigara urenganye usanga akavuga turyaye byaraheze n'umwe ahora gutinya acatse kuje no hano vraiment kubona yuko ese agaciro yo bamenyere kwironderera urumva biraryoshe uri kujya nk'amafaranga uvuga ati anje nayarondeye ewa nuvuga ati nta nu control aya narayaruhiye urumva narayaruhiye vraiment kavuga ati niko ngikiyo je nirondereye kumvanya kutesa turaho nyene uri kuvuga ati biha agaciro uri kubatera amanyama mu yandi majambo rero hariho n'abandi nabo bizerera muri za sugar daddy bavuga ati jewe vraiment ntabonye kijya gibajuki ya sugar daddy ngo kimpa inoti ngo nibereho ngo yakabisa bo bubahanuye iki Gaerika umukobwa asyumvira yuko sugar daddy azogica mu maniye c'est vrai azogusohokana mwiriresho usohoke wambare ufate telefoni zimvye urumva ariko nta mugambi mwiza gufiseko kuko we nakwiyumvira none nzo kujana hehe we nakwiyumvira hasi ari ibyo we yatunganije we rero nuwo kuryoherwa gusa nta kintu c'ikimazi agufitiye vraiment kugira gusa mwiriresho nta kindi ndasavye rero n'ukuri abakobwa yumva yuko ugenda na sugar daddy basi nyene nuwo bitokunda yuko yobiheba yogerageza kwiyumvira eske none nanje niyo hagera kwiyumvira ko nshaka kubaka bizogenda gute nibaza ko umuntu arinze yumvira icoye twayo yogerageza akavuga ati kwenda kwiye guhagarika ego sinzi umuntu yambwiye ati ngo umukobwa ngo agendana na ba sugar daddy ngo abameze nk'uwidandatse koko nawe niko bibona Gaerika tembo narivyo none kubera umaze kuba umwemera sivyo mukagenda nzika uramugabo umuntu no ugaturaba ndise uko muvanye n'urya aye urasonda guha yandi twende mucamucomoka bisigura ko ari kwidandatse none wewe ko icumuhaye sivyo acapeya sivyo wewe mugendane mugira iki araguhaye amafaranga ejo uzogenda hariya wundi aguhe none gashana urudandazo uriko urakora ntivyunguka cambu c'abandi karabaye urumva wewe umutahe ufise uriko urakoresha udahomba n'inyabaki urumva nukuri je numumenya nko kwidandaza kubera si ikintu washoye sivyo
ngo wunguke iyo wagiye muraryoherwa murasohoka vy'amakoze mu mubizi sinzi ugacuza ngo ufise amafaranga usanga umwana hari vure umuntu umubonye asohotse cyangwa ukuntu yambara kavugana n'umuntu atakaza afise harimwo akantu tuvyumva nawe kandi tukujya murasi umuryango niyo yamvetisa kuntu vyawe vyose n'umuryango wose azoba ari umwe usanga bamenyereye abantu baguha bose undi aguha camucomoka camucomoka ego reka ndagushimire cane Erika ndagushimiye cyane nakahe kantu washaka gutanga nk'impanuro ugenda utubwiye abakobwa twiyemere nimezwe nakavuze ndagashimikire ko twiyemere kubera umaze kubona ko ushoboye gukora ikintu nta muntu ashobora kukugaya agafata uko ushaka nawe ufite umutipe musohokana abona ko urondera ntashobora gufata nabi uko nyene kubera n'uwo musaba vyose tuvuga ati niko ndamuha vyose hasigaye iki mugana nawe ufise ikibazo c'umufashije nkuko mutegura nk'akantu ukamufasha aranakuba akavuga ati tukararondera ntashaka kuguca he kugonya kurutugu ngane ko benshi bakunda kuvuga kugonya kurutugu niyo mvuga bakunda gukoresha nukuri wozi uri kurarondera kuvuga ati mana nayi wanje nayakoreye yabiryoshe yabiryoshe vrema niba tukone ikintu none bahanura bige gukora bakura amaboko mu mpuzu nyene ntumva none bakura amaboko mu mpuzu bakore natwuwe bamatswe no kumukobwa hashoye byinshi barewuzi buri ko burakorwa tutari tuzi ko bwokora abakobwa twemere ko dushoboye hamugize yide ukore kumba uhombe kandi ushobora guhomba utakoze nuko reka ndagushimire cyane akoze cyane nawe kuntumira nimbuja town akoze ku mwanya waduhaye ego reka nshimire buri mukunzi wese wa Buja Town TV yafashe akanya kiwe akadukurikirana kuva ku ntango gushika ku mpera reka nongere nihanganisha bari mu bitameze neza ndazi ntivyoroshe aho bireye gusa siho vyirigwa naho vyiriwe siho biraramwa abantu mwe mukomeze umutima munasenge n'Imana cyane mukama bahezagire bye bye hasta la vista.